n'amahoro biva ku Mana Data wa twese n'umwana wa Yesu Kristo ishami ry'imitima yacu. Hasingizwe Imana umuremyi w'ijuru n'isi, hasingizwe Imana yaremye ibiboneka n'ibitaboneka, hasingizwe Imana yaturemeye ibimera, ivyatsi, ibiti kugira ngo bidufashe mu kuramira ubuzima bwacu. Je muganira ni mwene so barakamfitiye Nowe na Tiropat umujanama w'ubuzima, tugiye kuzoza dufashanya mu kwiga ivyigisho by'intungamagara duciye kuri icano yacu Nivyiza TV. Kubazogirirwa umugisha n'amahigwe bazohamenyera byinshi. Rero turarika buri muntu wese kudukurikira kuko tuzorebera hamwe inkomoko y'indwara. Mbese indwara zakomotse he? Mbese indwara ziterwa n'iki? Mbese indwara zo kwirindwa gute? Kandi mbese indwara zovurwa gute? Ivyo ni ibintu buri muntu wese agomba kumenya kuko biduhanze cyane. Uko isi yacu yugarijwe n'ibibazo, uko isi yacu yugarijwe n'intambara, uko isi yacu yugarijwe n'icaha, ariko kandi n'indwara ziragisibije. None se inkomoko y'indwara ivahe? Wese murabizi kubw'icaha c'abavyeyi bacu ba mbere Adamu na Eva nibo batumye isi ibona ishano, uko bakoze ikosa barenga amategeko y'Imana. Niyo mpamvu ikiremwa muntu cibasiwe n'izo ngwara zose tumaze kudondagura. Ariko kandi indwara zirava no kunyifato zacu. Benshi bafise indwara bamaranye igihe kirekire bitewe n'ukungene bafunguye, bitewe n'ukungene banyoye. Rero ni impamvu nyinshi zitandukanye zituma indwara zibaho ku isi, ariko mwumve ko iya mbere ari icaha. Ariko kandi hari n'abandi bantu bagwaye indwara bitewe n'ibi bintu bikurikira: ubujiji, ubukene, ubukire, intimba ndetse n'imiruho. Izo nazo ni ingorane zituma indwara y'icaha yiyongerekana. Rero ndarikira buri muntu wese kuzodutega amatwi kuri iyi chano yacu Nivyiza TV kuko tugiye kwiga ivyo bintu vyose kimwe kimwe ido nido. Ukungene indwara twozirinda, ukungene indwara twozivura, n'ikintu gitera indwara. Kuko ngo uwuzi ivyo vyose evenema imbwira ngo ahazoja hose ntabwo azigera buri umurimo w'Imana. Niyo mpamvu rero ndabararikira kumenya ibijanye n'ivy'ubuzima, ibijanye n'intungamagara, ibijanye n'ibimera. Hamwe n'ivyo kandi tuzorebera hamwe ivy'Imana yaremye, ivyatsi umumaro wavyo, ibiti umumaro wavyo, tumenye n'ubushobozi bifise mu kuvura indwara. Kindi kandi twiziga no kumenya ngo mbese umuntu yofungura neza gute kugira ngo abe yikingiye. Rero tuzomenya n'ibijanye n'ingaburo kungene umuntu yokwifata. Rero Imana iradukunda, yaduhaye isomo nk'iryo yahaye abavyeyi bacu ba mbere. Ryo naryo turibona muri Kuva 15:26 havuga ngo arababarira ati nimwagira umwete wo kunyumvira Uhoraho Imana yanyu, mugakora ibitunganye mu nyonga ziwe, mukumvira ibyagezwe vyiwe, mukitondera ibyo yihanikije byose, ngo nta ndwara zobateza nk'izo yateje abanyegiputa, ngo kuko ari we Uhoraho akiza indwara. Rero natwe ku by'ukuri nitwakomeza kumvira ibyo Imana itubwira, ni bimwe mu bushobozi bituma umuntu atabasha kugwara indwara. Rero mwari kumwe n'umujanama w'ubuzima barakamfitiye Nowe na Tiropat. Ndabararikira gukurikirana iyi chano yacu Nivyiza TV kuko muzohamenyera byinshi kugeza yaho nawe uba umuganga ukivura kandi ukavura n'abandi. Murakoze.